Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi banyuma muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, harimwo ayavugwa mu gisata ca politike ndetse n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Murano makuru hanini turaza kugaruka ku vya Hussein Rajabu yamamaye cane, akaba ari numwe mu bari bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD gushika akuwe mu kibanza yarimwo agapfungwa, mu nyuma agatoroka ibohero rikuru rya Mpimba. Kuri ubu akaba anyegeye ahatazwi. Hari amakuru avuga ko Hussein Rajabu yagira shikanwe mu gihugu c'u Burundi yatanzwe na leta ya Tanzania. Abandi bakavuga ko Hussein Rajabu yoba aragirana ibiganiro ku telefoni n'indongozi nkuru z'igihugu kugira ngo arabe ingene yogarukanwa mu Burundi akanatura mu gisagara ca Bujumbura. Sayo makuru yoba ariyo niyo tuza kubahereza ko umuco. Bamwe bati politike n'umwuga w'ubuhemu bwinshi. Kubona umuntu nka Leonard Nyangoma ahera mu buhungiro ku ntwaro ya CNDD-FDD kandi afatwa nk'umuvyeyi wayo. Kubona Hussein Rajabu yagowe gukuraho ku ntwaro ya Nkurunziza kandi ari we yamushizeho. Kubona Simoni Nyandwi yishwe nabiwe hasigaye amezi make ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi. Kubona General Adolphe Nshimirimana yarishwe atabonye Nkurunziza arahirira ikiringo ca gatatu. Kubona Nkurunziza umutima uhagarara atabonye Ndayishimiye arahira. Kubona Alain Guillaume Bunyoni apfungwa ukuraho ku ntwaro ya CNDD-FDD. Bamwe bati nimureke politike nigira umugenzi pe. Bamwe mu bagira ico batangaza bati Burundi burakeneye umuti n'ukuri. Iyi ngwara ntiyoroshe kuko ngibi biratera uruhumye bibaza ko bakomeye bikarangira bose ibagize ubusa. Uku biriko biragendera indongo za CNDD-FDD zikomeye cyane ngo niko nabandi vyabagendeye. Bamwe bakibaza niba uru ruhumyi abarundi bazorugumwemwo gutyo nyene. Murano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi kubera abana na Honorable Hussein Rajabu, kandi nanone tuze kugaruka kuri vyinshi bibera muri CNDD-FDD. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Uyasangize bagenzi bawe kandi aho babaherereye hose mwaye kaze mwidonido yano makuru. Hariho inkuru iriko irakwiragizwa yerekeye ivya Hussein Rajabu. Hari benshi bariko bibaza ko amakuru avuga ko Hussein Rajabu yoba agira atahanwe mu Burundi ari ukuri. Ayo makuru akavuga ko igihugu ca Tanzania ariko kigira kimushikiriza abategetsi bashasha abo Burundi. Mu muco duhejeje kuronka nuko ngo aya makuru yoba ari ikinyoma. Aya ni amakuru yakwiragijwe cane kuri zimwe mu mbuga zikorera kuri Facebook. Iyi ni inkuru y'ikinyoma cambaye ubusa. Amajwi yakoreshejwe muri izo nkuru nayi nkuru ya televiziyo Renaissance yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ari nayo mpamvu bavugamwo abategetsi bashasha bo Burundi kubera ariho President Evariste Ndayishimiye yaragishika ku butegetsi. Ubu ntakiri umutegetsi mushasha w'u Burundi, abarundi baramaze kumumenyera. Ni vyinshi vyatangajwe ku mibereho ya Hussein Rajabu aho ahungiye igihugu c'u Burundi. Bamwe bavuga ko yoba anyegeye hatazwa, abandi bakavuga ko yoba akoranira vya hafi namwe mu bategetsi bakomeye muri CNDD-FDD. Iperereza ryo mu makuru yaryo ryemeza ko yapfuye, ariko abandi bakemeza ko akiri muzima. Abo akaba ari cane bamwe mu baryango biwe. Amakuru yiwe ya nyuma ya Hussein Rajabu akaba aheruka gushirwa ahabona mu mwaka w'ibihumbi 2018. Bamwe bati bari nk'amasa mu butegetsi bw'igihugu, barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi 2. Utoye ntaco atakoreye bukuru ngo ashikire ubwo butegetsi. Mu myamamazo bama bafatanye babugeze ko nta wamenya utwara uwundi. Benshi baribuka batamba kavyino k'Igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako. Mugenzi wawe niwe mwasi wawe. Mu nyuma hatangura igikorwa cyo gucafuza Butoyi. Amabi yose y'ubutegetsi bayamutako.
mu mabi bamushize ko ubusuma, ubwicanyi, urwanko. Butoyi baramugira ikivume, Bukuru akitwa umwere. Butoyi yatawe mu mvuto amara imyaka mu ngoyi atakiri bumutunganize, yarapfunzwe. Abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu, yamara ubwicanyi n'ubusuma vyararwije inshuro nyinshi cane. Amaze gupfungwa abarundi barumirwa. Butoyi yahavuye abona akabero arigira, ariko no mu buhungiro intumwa za Bukuru zamurondeza urushinge ngo zimwicwe, ivyo biranyagwa, abe barahamwa bikomeye. Uyu akaba ari Honorable Hussein Rajab, akaba yarinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba ku igenekerezo ya 27 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2007. Inyandiko zivuga Hussein Rajab ni nyinshi cyane, ariko ntitwaronse zivuga imyaka yiwe yo mu buto. Kizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu. Ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Uwagira ayandi makuru yo mu buto yoya dusangiza. Hussein Rajab azwi cyane mu bikorwa bijanye na politike. Yinjiye akiri muto mu hari Parpehutu, yarabaye no muri Frodebu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Hussein Rajab ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umari FDD kugira barwanye igisirikare cy'u Burundi cyariho mw'ico gihe. We na bagenzi we bahereye kubaka umari cyane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajab yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha, kumvisha abanyagihugu, akaba ari nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari bene itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare. Mu ntara yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Hussein Rajab yatanze amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza. Akaba harimwo Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba ndetse na Jean Bosco kuri Sansuma, Adribert Barakamfitiye n'abandi. Umuhari FDD wahavuye ufatana na CNDD yari ejeje gushingwa n'umushikiranganje Leonard Nyangoma, maze FDD uhinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajab yabandanije kuduga amabanga y'umuhari, aragenwa kuba komiseri general ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Rajab akaba yarafise abakomiseri 4 munsi yiwe bari bajejwe uturere, harimo Pasiteri Mpawe nayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwe n'Imana batazira mu Pere mu manuko bushira uburengero, Sylvestre Ndayizeye Abdallah mu ntara zo hagati no mu buseruko, na Jean Fidel Kana mu buraruko bw'igihugu. Reka tugaruke ku isenyurwa n'ihagarikwa rya Hussein Rajab. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajab watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Hussein Rajab yagirana na Nkurunziza mw'ibanga zarasohoka muri ico kinyamakuru. Ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kize n'ukwe Hussein Rajab. Mu ntango za Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajab na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe Rajab yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambura umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yari azi bikurikira iyo CNDD FDD canyemwo. Igenekerezo y'indwi Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD maze rikura Hussein Rajab rishiraho Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Rajab ntiyemeye ivyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare nahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu. Igenekerezo ya 27 Ndamukiza Hussein Rajab yarahagaritswe yagezwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu.
uretse Hussein Rajab benshi mu bamushigikiye barakuye mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cane cane abari mu mugambwe UPDS zigamibanga. Hano twokwibutsa ikurwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajab. Ivyo akaba ari akataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi. Aho Rajab yakurwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiye ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka. Ako gacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara, ariko ahapfungiye ibintu vyarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma buri monogoza kuzivya, abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Hussein Rajab? Bamwe mu babikurikiraniye hafi bavuga ko ikigaragara ko cabwiwe abarundi atari ico Hussein Rajab yoba yarakuriwe. Nkurunziza na Rajab ngo bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yongera ibiringo vyo gutwara igihugu, mu gihe CNDD-FDD bafise ivyo bari barumvikanye mu bijanye n'ibiringo. Amatwa dusumira bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajab. Nkurunziza yabona Rajab nk'intamba, akaba ico gihe yariko abona Rajab nk'intambamyi ikomeye ku mugambi yari afise. Guhonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu, ivyo ntivyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ivyabanarije vyerekanye. Rajab ataruhara na ruto yari akibifisemwo. Kuwa mbere Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015, mu buryo butangaje cane, Hussein Rajab yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajab yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise akavuga ko yugururiwe ibohero, maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Rajab akaba ari mu buhungiro gushika n'ubu. Andi makuru yose rero ariko atangazwa, nta muco wayo nyawo uhari. Gusa igihari nuko Hussein Rajab iperereza rivuga ko yoba yarishwe, naho abo mu muryango we bakavuga ko yoba akiri muzima. Naho ivyo gutahukanwa mu Burundi atanzwe n'igihugu ca Tanzania, ivyo ni ibinyoma. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenza kandi baba bari hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.